je navutse nsanga mama wanje akijijwe gusa papa ntiyari akijijwe. Urumva nakuze anyigisha ubuzima bwo gusenga. Hama naciye urumva je nsanzwe mvuka inenye n'Ubujumbura gusa abavyeyi banje papa wanje avuka mu Rutana. Urumva rero naciye ngenda kuba kwa nyogokuru wanje. Nawe nyene sanga n'umuntu akijijwe yari umupantekonti icyo gihe. Gusa rero je naciye nja muri Emmaus Glory Church kubera ari ikintu cyari kiri muri jewe nacumva. Navuga ati kandi ntegerezwa kugikora mpimbaza Imana. Je cyane nigira ku matelefone ko nayisanzwe ufite agakate memoire n'agatelefone gatoya narishamwe indirimbo z'abandi nkaza ndazikurikirana. Action. Yes, benge bangira pesa mbote kwa mujagara kubaretse nange bitatu Joel boy tigwagwane select number 1 Linox TV nkuko vyamabiba ni kwa kundi nyene Linox TV twama tugerageza gukuza impano twagwa impano z'u Burundi impano nizo kazoza kejo turi kuba n'umushitsi twavuga ko ari umushitsi adasanzwe umwana kiri muto ariko afise impano idasanzwe. Hama tugira tumwakire tuza kumenya byinshi kuri we ariko reka tubanze tumwakire aramutse abakunzi ba Linox TV n'abakunzi bacu nabi wawe. Murakoze cyane. Hama ku mazina yanje nitwa Nkundimana Kenny. Nkaba nsanzwe mba buterere ya mbere. Hama niga 3e langue kuri lycée Reine de la Paix Ngagara. Hama nkaba ndabaramukije cyane abakunzi banje n'abakunzi ba Linox TV. Mwese aho muri mwubahwe kandi mushikare kugirwa neza n'Imana. Murakoze. Okay. Hama tunagushimira natwe kubona wa twitabye. Ndabashimiye cyane nanje. Okay. Hama uri umutumire wacu novuga ko ari nk'umunsi udasanzwe kuri Linox mbere na wewe. Nkuko bakunzi bako baraturaba canke abantu ari ryambere bakuravye kuri wewe usanzwe ukora iki ubuzima busanzwe canke mu bindi bigiye bitandukanye? Murakoze cyane. Kuri jewe nsanzwe ndi umunyeshure. Ndi umunyeshure hama nkaba nsanzwe ndirimba gospel. Ukaba usanzwe uririmba gospel. Usanzwe uririmbira hehe canke ahantu usanzwe usengera ni hehe? Mu bisanzwe je ndirimba ku giti ci wanje. Muganda afise na chorale nsanzwe ndirimbamwo muri Emmaus Glory Church mu Maramvya. Yego. Okay, urafise chorale usanzwe uririmbiramwe ariko uririmba ku giti ci wawe. Gusa kuririmba ku giti ci wawe nka wewe nko kuririmba watanguye kuririmba muri chorale cyangwa watanguye kuririmba nkuko wari wivuze ku giti cyawe? Mu bisanzwe ukuntu bimeze. Je natanguye gukurira kwanza muri Sunday school. Je navutse nsanga mama wanje akijijwe gusa papa ntiyari akijijwe. Urumva nakuze anyigisha ubuzima bwo gusenga. Hama naciye urumva je nsanzwe mvuka inenye n'Ubujumbura gusa abavyeyi banje papa wanje avuka mu Rutana. Urumva rero naciye ngenda kuba kwa nyogokuru wanje. Nawe nyene sanga n'umuntu akijijwe yari umupantekonti icyo gihe. Gusa rero je naciye nja muri Emmaus Glory Church. Niho nakuriye kuva nkiri muto nkurira muri Sunday school. Barandera mu buryo bw'ijambo ry'Imana banyigisha. Je mbere mu bisanzwe ukuntu vyari bimeze nkiri muri Sunday school. Nta kintu cyo kuririmba nigera niyumvamo. Hari ukuntu twashobora kuririmba tuzunguruka umuzingo kwa abana bazungurutse kumwigisha ari hagati akavuga ati umwana kanaka atangura ririmba. Byari giye nashikirwa ngaca mbwira nkuri impande yanje ati tuze kucuririmba wewe. Humva cyandabivamo nkuruko nyene. Hama rero mu nyuma muko nagiye kumenya ko mfise impano yo kuririmba narakunda iziga ndirimbo z'abastar. Ziga ndirimbo z'abastar narazifata cyane mu mutwe. Umva ndayifashe mu mutwe sinayiririmba muri ajya amajambo akora avuga. Nasanga niko ndavuga amajambo yiwanje. Ndiko ndagenda nko mu nzira ngasanga niko ndavuga amajambo yiwanje.
nkagenda sindiko ndavuga byo abandi bako baravuga gusa ngira kuri rya beat ya hama ndiko ndagenda mvuga andi majambo yiwanje muga nkiyumvira ibi bintu ndabikora gute ibintu bigenda gute hama rero kuri eglise iwacu hariho umupianiste uwo pianiste arasohora indirimbo ndamubaza kumbe vya bintu natwe hariho abantu babishoboye je nabona ko ari vya badudu ba Pariner nabona ati bage abantu ngira basukundi kuntu babikora twebwe si iwacu hama uwo muhungu ndamubaza bimeze gute arambwira gusa kuno ambwira ati biragoye gusa nkambwira ati rabo mfashije ndafise impano kuko nari yumvamwe muri jewe yuko nzovamwe muririmbyi hama akambwira ngo biragoye je ndamureka ndibuka abarinzi naciye mbaza hari undi muhungu w'umugenzi wanje yitwa Gaganize ndamubaza kuri telefone ati bimeze gute mu buririmvyi babigenza gute wandika indirimbo gute ubigenza gute basi muri studio biba bimeze gute ko nari yumvisha ntabwo ati muri studio ndibaza ni ibintu bigoye je ntavyo noshobora hama rero nza ndabaza n'abandi barinzi batandukanye bo muri gospel narabarondera kuri Facebook ngaca ndabasaba inimero zabo za WhatsApp ngaca ngenda rero tukinjira mu buzima bwo kuririmba nkababaza hama harageze igihe je ndaja muri korali baranshira muri korali yomba amaze kuja muri korali ndi nyuma y'abandi kuko nabona neza ati je ntacyo nshoboye na microphone sinigera ndayifata kavuga ati nta kintu hakimwe nshoboye urumva rero nagenda babaza abandi kuntu bimeze gusa nkafata nkaza ndaririmba rero nkaca nza ndiga gufonda amajambo yiwanje amajambo mba ndiko ndumva muri jewe kuntu nshobora kuyafatanya nkagira ikintu sohoye ugakuramwe indirimbo nkakuramwe indirimbo ukuntu vyagenze rero wa muhungu yasora za ndirimbo bwa mbere naramuretse yarambwira ati ngo tuzokorana ngo mukundi kwezi ngo kanaka ngo nzobafise umwanya hageze agacambwira nta mwanya mfise jewe urumva ukuntu vyagenze babarinzi nagenda baza nibo bagiye barampa basi umuco nkamenya ukuntu ibintu bimeze cyangwa ati bwabonde ati nyimba hari ico Imana yashyize muri jewe kizoseruka nta kibazo wumva navuye muri Sunday school ata bintu nitaho byo kuririmba mugabo maze kuja muri korale ugati kubera iki nguma ndi nyuma y'abandi ni kuvuga umaze kuja muri korale hace hiyongera ko kandi kantu kakabijya kuruta uko wari umwana uragiye muri yo korale y'abandi bashobora kuba bazi kuririmba cyane bisigura ko ari nico wabigiye ko abo bantu urumva ko ata mikro wari bwafate okay duhagaze aho nyene abo muri korale muri abo nyene nta muntu muri abo nyene kuri bavuze ko washikiye inyuma nta muntu yoba yaragufashije muri abo nyene akavuga ati reka wewe dushoboye kukuzamura gatoyi nawe ushoboye kuba nka twebwe mu bisanzwe kuntu vyari bimeze je narabona yuko umenga hari abantu basanzwe baba leader basanzwe bamenyerewe gukora misi yose nkavuga ati none bizogenda gute mu gihe bajya atariho bazoba bari none twebwe ubwo ntibazoza kuduha microphone ati tora mufashe natwe ata kintu nyene twigeze tugerageza je mu bisanzwe navuga ati nta muntu yigeze avuga ngo nzamure oya kubera ari ikintu cyari kiri muri jewe nacumva navuga ati kandi ntegerezwa kugikora mpimbaza Imana je cyane nigira ku matelefone kuko nayisanzwe ifite agakate memoire n'agatelefone gatoya narishamwe indirimbo z'abandi nkaza ndazikurikirana ndaziririmba ndazigumva nza kumenyerera mwaho ndatinda ndamenyera muri korale atakintu na kimwe bazi ko sanzwe nzi ariko dusubira inyuma gatoyi uvuze nta muntu n'umwe yigeze nzamura ariko aba bose wumva badudu canke ba Polinera abo bose wumva bazwi aho baba baratanguriye haba ari umuntu yabashizemo akantu k'inguvu gatoyi ko kuzamura gatoyi simpaka bagushikana ahandi hantu mugabo haba harimo ubufasha ngaho urumva ugiye kuvuga ngo nta muntu n'umwe yanzamuye hari abantu nk'abariko baradukurikirana badashobora kubitahura kwa ni benshi bagiye barafashwa mu bwo buryo bisigura aho wari uri mu iyo korale hari abo warabirako simpaka bagufashe ngo bonyene bagufashe ngo akuzamure oye urashaka kurabira kuri nako kavuga ati ujya ko ariko ararimbuka reka nanze nze nkore nkuje ari byo wacuja kwigira kuri utu telefone n'utundi ugiye uravuga uragiye kwiga muhira no muri korale warimwo ugenda uraraba kuntu bibiye mugamunye muragira ubushakashatsi bw'iwawe kugira ushika handi hantu nko kugira ukompoze wandike nk'indirimbo kuremo amajambo kwiye okay aho nyene utanguye
gufonda twatumikoro canke n'utundi byaje gute kuba ko baradukurikira kugira batahure ukuntu vyagenze urumva aho je umva kubera naba mu Rutana gusa hageze mu ma grande vacances nacamanuka ni Bujumbura umva naramanuka ico gihe naciye ngenda Igitega ngiye Igitega ahantu bavuga neza vyatanguriye ibintu vyo gufonda indirimbo ngiye Igitega ico gihe nari ndyamye mwijoro navuga ati nkusa hari nkajyara hari umwaka uyu ari 2019 umva naravyiyumvira ko cyane havuga ati mpaka nanje ndafise ikintu nkeneye gushikiriza urumva ico gihe ndyamye ari nka saa sita y'ijoro uma niyumvira ku bintu basi ikintu Yesu yaradukoreye uma niyumvira hari nari ndyamye naragiye kuryama nka saa 2 saa 3 nkuko bisanzwe gusa nka saa sita y'ijoro nguma numva ngo warakoze Yesu manumva muri jewe ngo warakoze Yesu warakoze Yesu duhagarare ngaho nye niryo jambo warakoze Yesu byaje gute wagiyumvire bivanye n'ibyo Yesu amaze kugufasha mu buzima wari usanzwe urimo busanzwe canke iryo jambo ryaje gute ha urumva kuno iryo jambo ryaje kumva je koko navuga ati je nkeneye kuzogera ahantu mbo muririmbyi akomeye afasha abantu yego ico gihe nari ndyamye ryarizanye iryo jambo umva iryo jambo warakoze Yesu ryaraje nguma ndaryumva mu mutima ndyamye ndavyuka mbyutse ndiyumvire ijambo warakoze Yesu ko riguma rigaruka muri jewe ndazungurutse umutwe ndiyumvira ibintu Yesu yaradukoreye byose nvuga ati Yesu kwanza wumvise Yesu nta kindi gikorwa twumva atari cyo yatubambiwe ku musaraba agasesa amaraso yiwe kugira twebwe ducungurwe nta kindi umuntu aca yumvira yumvise igikorwa ca Yesu hamadavyuka ndafata agakaye ndafata na crayon na gome ni saa sita y'ijoro abandi barasinziriye kandi yumva nari ahantu muri famille sinari muhira kuno byace bigenda rero narafashe ndandika ngena ndatangura warakoze Yesu ndakuramwe indirimbo niyo ndirimbo yanje ya mbere rero urafashe ikaramu uranditse warakoze Yesu indirimbo ibiraje aho nye nije urahejeje kuyandika kuja muri studio abantu benshi bafise impano zitandukanye bafise n'indirimbo nyinshi ariko kuja muri studio bigora cyane aho rero kuba ko baradukurikirana barashaka kumenya ati yabigenjeje uko kugira rero tangura kurondera amahera yo kuja muri studio byaje gute urumva kubera je nari nsanzwe ndi umunyeshure kandi nari mu Rutana urumva ukuntu vyagenze narakibwiye abavyeyi banje hama mama kubera yasanzwe avyumva cyane aravuga ati nzogushigikira mwana wanje yego umva ati uko ubushobozi mfise nzogushigikira hama ico gihe ndibuka yampaye amafaranga y'indirimbo zibiri urumva gusa nyene umuntu yaca atangura gukorera muri zya studio nyene zikiri ntonto urumva kugira abanza arabe hama ico gihe ndibuka nagiye Igitega nyene muri studio yitwa Safari Mpya Prod menga sindavyibuka neza gusa umuproducer yitwa Damos Gelaise hama je ndagenda twarabanje turavugana ku telefone tuvuganye ku telefone hama je ndagenda gusa nagiye nyene mvuga ati aha sinzi nyene biza kugenda gusa narabanje ndabaza abantu ukuntu bimeze umva babaririmbye nagiye ndabaza nyene bari bambwiye byose nyene babimeze hama ndagenda turavugana ndamubwira indirimbo nyene zimeze hama turagenda gusa rero nakoze sinari bwavuga ati ngo nimenyereze cyane ngo ndirimbe cyane ngo nkora amatravaye menshi hamwe basi nshobora kwikontrola neza nyene nkavuga ati nyene ukuntu ndabikora neza ndagenda navuga ati Imana nyemba ari wewe watanguje igikorwa muri jewe uzogisohora yego ndagenda ndakora nkoze ndashika maze kuva ndasubira mu Rutana izo ndirimbo narazihaye abanyeshuri twigana baravuga ati si wewe ukura mwiyitirira uwo muntu wita Ken ukura mwiyitirira si wewe ndavuga ati ni jewe ati ukura mwiyitirira si wewe nyene muri studio urumva ko kuratubwira ibintu byinshi uragiye muri studio urayisohoye washaka urumva ko baguhaye n'amahera y'indirimbo zibiri turamenyereye ku bantu dufate nk'abantu bakora dukurikirana ngaha si benshi uzosanga bafise abavyeyi babo bashobora kubatahura mu kuririmba kuja muri studio bavuga ati oya ivyo giyemo no hari ukuntu
bagira bataba hakuhaje kuja gusohora izo ndirimbo sivyo ariko wewe umuvyeyi araguhaye amahera muri uyo mwanya aragushigikiye uragiye urakora umaze kuyiha umuvyeyi wawe akayumviriza umuvyeyi wawe yagutahuye gute muri uyo mwanya mu bisanzwe umuvyeyi yararyohewe cyane yaravuze ati bwa wundi urafise impano je nibuka ikintu yambwiye ati wewe ndabonye ufise impano yari muri jewe nkikiri muto ati nkikiri muto narandika indirimbo gusa sinafise ubushobozi bwo kuzisohora nari nsanzwe ndi mu buzima basi bwo kuririmba uko nyene tibwa ndi nsanze ni wowe ufise iyo mpano niwe basi wayikuye muri jewe mu bisanzwe hama yararyohewe n'abandi mu muryango bararyoherwa bavuga ati bwa bundi umva mu bisanzwe je ko ntumeze nsanzwe abantu banzi mu buzima busanzwe nguma numye kenshi nkunda kuba ntekereje numye umva bariyumvire ujya ni Keni wa wundi uni Keni ariko araririmba wa wundi dusanzwe tuzi mu buzima busanzwe aguma numye umva nari nagiye no kuri eglise nta numwe yarabizi ntiyarabizi gusa je nasavye uruhusha dokorari ndamubwira ati jewe harantu ngomba kuzoja Igitega ngiye gukora indirimbo ntiyabirandiriye ko gusa bumva baratangaye kwishengero baratangaye bavuga ati bwa bundi ati turabona turafise abana bafise ikintu muri bo ngaha nubwo bari batiko baratinya kukigaragaza bwa bundi kushengero baratangaye baravuga ati bwa bundi Keni nuko nyene baratangara n'abariko baraturaba ni benshi bako baravuga ati uko nyene ikore mu gahogo rero kugira ubereke ko byose biri muri wewe ndikore mu gahogo uririmbe sivyo nako baraturaba nyene bavuga ati wow mbanje kubasaba imbabazi kwanza maze imisi ngwaye grippe gusa nimumve ijwi ritameze neza nta kibazo riya nanje umuntu uze yamari nk'umusirikare muririmbe ngoma ndabarimbire kwanza ku ndirimbo nakoze ivuga ngo nabambanywe na Kristo ariko jewe ndiho yamara si jewe ndiho ni Yesu ariho muri jewe Yesu mwami wanje yarancunguye umuvumo w'ivyaha yacitse ikivume ku bwanje kugira ngo ndonke ubugingo busha kubwiwe mfise amahoro Yesu yampinduriye izina nabambanywe na Kristo ariko jewe ndiho yamara si jewe ndiho ni Yesu ariho muri jewe sinabahezagira ariho abantu uririmba je warubizi ufise ijugizeho okay tugushimire cyane hama kuba kunze ko baradukurikirana ubu rero ko bimeze warayisohoye ubu bimeze gute abavyeyi babandanije bagufasha mu kuririmba cyaje kuja muri studio bimeze gute aho ukuntu bimeze iyo ndirimbo narayikoze ndakrea na konte ya YouTube urashaka kugira kubabwira yitwa Keni NK official umva nafashe Keni iyo N niyo K nkundimana umva nashatse kurigabanya sinarigize ryose umva niryo nyene nuko nyene rero imeze narayishize ko iyo ndirimbo abifuza kumfasha kunsapotinga mugende mugire subscribe kuri iyo channel yanje nkundimana NK ugira nyene nkundimana ni nzijya ndome zibiri za mbere zihagarara indirimbo musanga ko ni nabambanywe na Kristo nanditse by Keni No City official iyo ndirimbo niko yanditseko iyo no nagize Noella ni izina rya mama wanje hama iyo City ni Sylvester
izina rya papa wanje. Okay, ku bantu bakora dukurikirana ni giki wobasaba muri rusangi yaba ku muziki wawe reka nibindi bigiye bitandukana? Ikintu nosaba abakunzi banje n'abakunzi ba Linux TV abariko baradukurikirana baba bari mu gihugu cy'u Burundi canke abari hanze, ico nobasaba nuko bonshigikira. Hari ibintu byinshi Imana yashize muri jewe nifuza guserura bizofasha abantu, bizogire ikintu bifasha. Jemwe bisanzwe sinkene kuririmba ngo inyungu ibe yiwanje, kuko abantu benshi twaramaze guhindura ibintu, twarafashe gospel tuyigira nk'uburyo bwo kuronka amafaranga. Je ikintu nkene cyane ni imitima y'abantu, kuko ndashobora kuvuga gutanga message kanaka mu ndirimbo ikagira bifasha. Urumva ni namara kurondera iby'umubiri, urumva barondera iby'umubiri impera yabo no gupfa, umubiri wabo uzopfa. Urumva wa mubiri ntuzovuga ngo hari cyo warose mbwa ivy'imhemu. Jambo ry'Imana riravuga ngo abashikanye benshi kukugororoka bazokwakaka nk'inyenyeri. Je nanje ndashaka gukorera Kristo muri iyi mpano yanje igira bifashije. Hari umuntu ashobora kuba ari mu kibazo ugasanga arumvirije karirimbo karafise ahandi hantu kamushikanye. Urumva niho hagira benshi bihana bice muri zino ndirimbo, azoba ari impera kuri jewe. Urumva ni kwakaka nk'inyenyeri nzoronka ninashika mwijuru. Ico nico nkeneye. Hama ico nifuza uwo afite umutima wese wo kumfasha, je ndakeneye ubufasha cyane mu buryo bwo gukora indirimbo nkuko mwari mwabimbagije ngo barabandanije bagufasha. Uburyo busanzwe bugoye, uburyo biragoye. Nkuko nakora mu matidio hari haruguru Gitega, siko ini Bujumbura biba bimeze. Umva ino bisaba nyine ukora ikintu gikomeye kandi no muri studio urumva usanga agafaranga gafaditse. Urumva nyene abavyeyi banje bamfasha uko bashoboye, mugabo nta yindi ndirimbo je ndashobora gukora. Nifuza ubufasha bwanyu, ubona afite umutima wese wo kuvuga ati izina rya Yesu Kristo rizoshike kure ryamamare mu mahanga, kuko jewe ikintu namasaba Imana timvu irya ndirimbo muri kantike ivuga ya 38 hari igice kivuga ngo mvugutira kandi uncure inkamba zose zimvemo, umpindura icyuma cyawe uhora ukoresha. Nanje icyo nsaba Imana, saba Kristo mugati mvugutira kandi uncure inkamba zose zimvemo. Izo nkamba n'ivyaha ibintu tugiramwo byose, ngati impindure icyuma cyawe ihora ikoresha. Icyo cyuma cyawe mu gukora ihora ikoresha keneye mu kuririmba kwanje indirimbo zanje izogira buzifasha. Siniteze uburyo bugaragara buzoza nk'amafaranga, oya, hago niteze abazogira icyo ubuzima bwanje, abo buzogira icyo bufashije, bakirire mu ndirimbo, baronke ubuzima, bizere Kristo muri za ndirimbo zanje. Utubwiye amajambo menshi umengo uguma ngaho ukaguma bayagira. Okay, ku bakunzi bakora dukurikirana wababwiye ibintu byinshi bigiye bitandukanye, impanuro nyinshi wagiye urabaha. Hari n'urundi gwaruka goba rutinya kuririmba canke ruvuga ati oya jeno nagwe nibaza ko wumvise ibyo heje kubabwira. Hama turi 2023 mu myaka nk'ibiri canke 3 ushaka ubona uzobugeze uzoburi nkawe uri kuraraba? Mu bisanzwe indoto zanje mfise nko muri 2023 iyo turimo niravye ahantu ngeze jewe, ndibona nko mu myaka yindi ibiri iri imbere ndifuza ko nzoba ndi umuririmbyi akomeye. Atavuga akomeye mu buryo bundi busanzwe. Icyambere nkeneye kwanza impwemu yanje izo bikomeye, kuko uba muri jewe ntihabaho ikintu kizima. Ivyo nzotanga zoba ari ibintu bizima ku bantu bazovyumva kandi bazoba ari bakwiriye kubironka. Ndibona yuko umwe mu yindi myaka ibiri nzoba nateye indi ntambwe. Ivyo ndavyizeye cyane. Okay, ivyo uravyizeye cyane. Tubwire ko rosezera abakunzi ba Linux TV n'abakunzi bawo n'abandi bariko barara ikiganiro kwari benshi baza ukubona. Yego. Hama ndabashimiye cyane kwanza akanya mwampaye ko kuba muri kino kibanza n'ivy'igiciro ntangere. Ndashimiye Imana yo mwijuru yo abikunze. Ibi byose bibaye kubera Imana. Je nahoze nipfuza kuzogera imbere ahantu abantu bashobora kumbona bakumva message yanje, ivyifuzo vyanje. Gabo ndabashimiye cyane akanya kose tumaranye muri kino kibanza. Yesu abahezagire abariko barankurikirana, abakunzi banje aho bari hose, abakunzi ba Linux TV. Icyo no basaba nuko mwobandanya mugira subscribe kuri no channel ya Linux TV
ni channel nziza cyane, ibaha ibiganiro biryoshe, ibakorera ibintu bitandukanye vyiza, irafasha impano. Iki nico cyambere no shimira Imana ku bwabo. Yesu nabahezagire abakunzi banje, abakunzi ba Linox TV aho muri hose, n'undi muntu wari we wese, abari basanzwe banzi n'abatari basanzwe banzi, mwese ndabasezeye. Yesu nabahezagire aho muri hose, muhezagirwe mu miryango yanyu, mu nshuti zanyu, ubuntu bw'Imana bubabeko izina rya Yesu. Yes, ubuntu bw'Imana bubabeko mu izina rya Yesu. Kwa kundi nyene Linox TV tuguma dukora ibintu, impano ni nyinshi nga mu Burundi, ni kugira tuzikuze kubera ejo izi mpano shasha nizo zizogaragara, abo tuzi baririmba canke basanzwe bazi cyane, ariko uru nigo gwaruka gwejo, nibwo Burundi bwejo. Kwa kundi nyene mubanda yamugira ko share, like n'ama commentaire menshi agiye atandukanye, hama tukuba tuvuze ati ciao ciao.